n'icubahiro ciwe kandi icubahiro cawe pe kigumane ndagufise naho uzoba uri wenyene ndagufise kurya bibabwiye ni kurya nyene aranyubaha nkamwubaha arankunda nkamukunda ni umugenzi wanje ni inshuti magara ofete turakundana umukunzi pe umwasi niwo mukunzi wawe umwasi niwo mukunzi wawe barya abantu bafashe umwanya wo kwishura zirya commentaire bakishura commentaire uko zari ziri zo kose nuko bankunda bafise ko n'umutima nta muntu ashobora kuba intéressé n'igikorwa cawe atakwiyumvira nta n'umuntu ashobora kuba intéressé n'ibintu uriko urakora bikamubuza amahoro akanabivuga ko atariko arakuyumvirako ahubwo ujye niyo mufana w'ukuri umuntu wese yakomanse agiye ndamukunda gusoma niwo mufana wa mbere kurusha ujya mbwa ati ndagukunda cyane ndi umuntu ukuze ndi umuntu nzi ico ndiko ndakora ndi n'umuntu ufise ico ngamije nta kintu nakoze nkoresheje ubwoba kugira ngo nje mu bintu vy'amafoto nka biriya mwabonye deja ndanashika no muri studio gufata ifoto n'akani ibaze ko si umuntu nateruye atabwenga afise si umuntu nateruye namuhaye ibiyayura mutwe atazi yari ahubwo ni umuntu ahubwo question kuri mwebwe ndabaye ico kibazo namwe bafana mucimvire yego ndabaye ico kibazo uragerageje kudutanga akantu k'ubwenge kandi arongera avuga ati Nana aho uri ndagukunda cyane uvyumve nanje ari ndamukunda cyane ndakunda cyane kandi mumbabarira kuvuga muri Saudiya ndabakunda ariko Saudiya turakanya na Saudiya tuko tuvuga cyane n'abakobwa bo mu ntara zose bari ngahe Bujumbura ni umwana w'umutipa afite igikundiro ego kandi nta muntu agira umuntu akunda yisangije ashizoba ukunzi shano narabivuze no kwa Diko nukunda umuntu ukaba ari umukunzi wenyene atawundi muntu amukunzi ubukunzi shano uburoza abantu benshi babukunda baranabuhunga ariko urukundo yababwiye mwagumvise nugo nyene mwamfatiye hafi ntaranabasigurira ngo ndabashimikire neza eske ndamukunda bimeze gute uyu munsi yavyivugiye nanje ndabivuze nibijya nyene dema yanje kubakivuze ni kujya nyene nagishigikiye kujya nyene niko cari kiri niko canategerezwa no kugenda eko ahubwo nasanze kandi n'abamuvugira batamuzi ntibamuzi yo kandi uri umuntu mwiza cyane uvugisha ukuri nasanze bamuvugira kandi mutamuzi abantu bamuvugira nasanze batamuzi kandi nashigikira mu mafuti ni umuntu ari tout droit n'umuhungu avugisha ukuri ari serious mu bintu byose Sari la famille abakunzi ba Royal TV mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye ijambo ry'ihumure kuri babandi bihebuye babona ko ubuzima byanse gose ubuzima buracabandanya mu gukora cyane no mu gusenga cyane kubera ibikorwa bitagira amasengesho naho bishikana kandi n'amasengesho atagira ibikorwa nta kiba kiyarimwo so umunsi nkaba nabazaniye Nana umukobwa ariko arahitinga cyane nk'ino minsi Nana karibu kuri Royal TV murakoze cyane imisazi kani subira nkako kare ndabaramukije cyane abakunzi ba Royal TV aho muri hose nibaze ko mumeze neza n'abari inyuma y'igihugu ndabaramukije cyane j'espère que vous allez bien nanje ndimeze neza ndashima ndi ngaha ku izina rya Nana Nice nkuko mumaze imisi mumubiriza ego Nana Nice yego Nana uraberewe cyane murakaze cyane simbona wakuvuga ico baguhora biba yakira gute ndavyakira neza bivanye nuko babimbwiye ndavyakira neza gusa nuko mba niyizi donc biba vyiza cane umuntu ariko arakuvuga gusa ugasanga ukura ari wewe ukuzi wenyene yes je ndatangaye cane c'est la première fois ndakubonye kandi ndibaza ni n'irya mbere ushitse kuri Royal TV yego mu misi yeze nakoranye n'ikiganiro n'umukobwa yitwa Lidia akina filme Ndundi tuhora turavuga ku bintu vyawe we na Kane donc bamwe bagufata nk'umusazi
sigaye nenyuza rero ivy'uburyo. iyo bagufata nk'umuntu yagumutse siko je ndagufata ko Yesu yaje mwami. mbonye utandukanye cane ahubwo nuko bakuvuga. Sinkora amashashi bafana banje. Sinkora amashashi ariko si kuvuga ngo abantu batora amashashi nibo nshatse guhagararako no. Umuntu wese ni ubuntu Imana imugirira, si kuvuga ngo Imana irabankana. Si vyiza ntibiryoshe, sindanavyifuza n'ababirimwo ndabifuriza ko bazobivamwo bazokira pe bakaba nka twebwe. Ego. None nawe nkawe uba wiyumva gute iyo bariko barakujajinga bavuga ati Kane ntimuberanye, uri mubi, nta mufana akwiye gukunda nyene uba uvyumva gute? Ndi mubi cane ndabizi ko ndi mubi. Nturi mubi vraiment. Ndabifata neza, I'm joking by the way. Ndabifata neza, commentaire z'umwe wese ndazifata neza bivanye ukuntu ariko arabimbwira. Gusa nta commentaire nimwe y'ukuri birimwo harya. Nta commentaire nimwe y'ukuri birimwo n'ukuri. Nukuryosha comment cyane. Nibaza ko ari kuryosha nyene nk'ikiganiro cyangwa gucangamsha abantu, ariko sindi mubi birenze. Jewe ico nemeza nuko uri mwiza. Murakoze, nifitiye confidence bafana banje, nifitiye confidence. Nta muntu umubabaho by the way. Confidence ifise iciva koreka. Nta muntu umubabaho. Aha, sheri wa Kane, nta muntu Sheri wa Kane yabivuze ryari, nibaza ko mwamuvyumvise. Arankunda cyane, ndamukunda cyane. Asha Kane rero yankuriye inkoni ku gishitsi angira ati jewe nana ndamukunda n'umukunzi wanje, ndamwubaha akanyubaha. Ego. Nkawe nk'amajambo yaramaze imisi akuvugwa ko ugaca wumva Kane ico avuze, umutima uba wumva bimeze gute? En fait nari ndabizi ko ariko ko bizoba kurya, kubera ko niko vyari biri, niko vyanategerezwa no kugenda. Nk'uko abafana babifashe kutariko, biragoye kujajinga umuntu mu gihe utaramenya ikintu ukora mujajinga kuko kiri sûr canke kitari sûr. Biragoye no kuvuga umuntu ko ari ukamudemontra vraiment ko ari kuva hasi gushika hasi, utaranamubona mutaranabonana ariko umubona ku image. Abantu turarinda. Murarinda cyane kubera ko nk'ubunye ari bashobora kumufata nko mwijoro ugasanga ni imburanyituro. Ugasanga umuco wabaye imburanyituro no mu muco w'ijoro. Akantu k'imburanyituro karavumye. Kari kuri hiti nkuko nana isi bino misi mbana yewe ni imburanyituro pe. Ego abantu bose mwako murajanjinga ukuntu nyene ntari mu ndetse uko ntari, ariko ndabakunda uko biri kose. Umuntu wese afise uko abivuga, uko biri. Nibaza ko uko mwabivuze atari ko biri, kuko Kane yabivuze mu kiganiro, yaratanze ikiganiro. Ego Kane yarashoboye kwishura bikwiye neza. Ego. Gusa no mu vyo yishuye harimwo amakenga. Harimwo amakenga. Ya harimwo amakenga, yaravuze yuko agukunda kandi nawe uramukunda, uri umufana wiwe, uri umukunzi w'ibikorwa vyiwe. Ariko nkaca ngaruka ku mukobwa yitwa Keza yaseye reka nkoreshe kukwiyama, nibaza ko bitaza kumvikana nabi. Aca avuga ati jewe Keza ni umugenzi wanje wo mu bwana, kandi Keza ndamufata nka sister, ndamufata nk'umubest. Mbewe mu gihe uriko uravuga ati Kane turakundana, ugaca wumva ko hari uwundi mukobwa ashobora kuba afata nka besto canke yakurutishije, ubu vyumva gute? Ico kintu co kunyiyama ntaco nabonye. Ngiye guca Sens Unique nawe wewe ntaco nabonye. Oya, si ukuvuga ngo nagiye guca kuri Sens Unique. Uwo Keza ndibaza yo barigeze kuvugana na Diko. Yarayego nabonye ikiganiro yakoze ariko ntabwo yanyiyamye, ahubwo yavuze ati nana afise uko abivuga nuko avyakira. Afise uko abivuga nuko avyakira. Nkuko buri muntu wese afise uko abivuga nuko abifata kandi nuko avyakira. Hakurya abafana banje bakiriye kugira kuntu bakamuhaziye commentaire. Cyane cyane abakobwa bari muri Saudiya, mana n'ubu ndacabavugako. Abo muri Saudiya muhumure. Ba diaspora twemera, banyamafaranga twemera. Twe n'amafaranga dufise ariko ntaco bibaye, nta nico bitwaye. Ariko uranarinda. Ariko ntibitubujije gukunda ngo nta mafaranga dufise. Ufise umutima ukomeye cyane kubona abantu bagutukira muri comment ugacindukira ukabita abafana bawe. Gusa banyagiye umuntu akwanka ugasanga ahubwo ariko aguteza imbere mu rwanka. Mwasi ni umukunzi wawe. Mwasi ni umukunzi wawe. Bajyana bafashe umwanya wo kwishura ziriya commentaire, bakishura commentaire uko zari ziri zo kose, nuko bankunda bafise ko n'umutima.
nta muntu ashobora kuba interese n'igikorwa cawe atakwiyumvira akareka ivy'iwiwe. yes nta n'umuntu ashobora kuba interese n'ibintu uriko urakora bikamubuza amahoro akanabivugako atariko arakwiyumvirako ahubwo ujye niwe mufana w'ukuri Oya, umuntu wese yakomanse agiye je ndamukunda gusoma niwe mufana wa mbere kurusha ujya mbwira ati ndagukunda cane bon ariko ushobora bagenda gusanga bambwiye ngo turagukunda bimeze neza muraberanye niyo muri abantu banje nanje abafise ndakongeye ko umutima. muraberanye. Wow, thank you so much. Nukuri. Gusa Urakoze abo cane. bakujajinze ushobora gusanga ari babandi bavuga ati Kane uko tumuzi basi Kane arakunzwe. Iyo bavuze ibeje muri filime ndundi twumvamwo Kane. Yes, mwami beje. Okay. Utangaye. Nkomeza Gute kumva. umuntu muri en couple mvuze ibeje uca utangara. Yavuze beje nawe urumva ko ugomba banteze. Rero ushobora gusanga bakuvuze ko cane bivanye n'ukuntu bafata Kane canke n'igikundiro bamufiseko bagaca bakona nk'aho umengo nyene bon nta wagumutse mu vyo uvuga kubera urazi abantu bafata ibintu ukuntu gutandukanye. Oya sinagumutse. Nababwiye mu kiganiro nakoreze na Diko sindi umusazi sindi umuntu ntazi ivyo ndiko ndakora ndi umuntu akuze ndi umuntu uciye ubwenge ndi umuntu nzi ico ndiko ndakora kandi nico ngamije unyumvirize neza ndi umuntu ukuze ndi umuntu nzi ico ndiko ndakora ndi n'umuntu ufise ico ngamije nta kintu nakoze nkoresheje ubwoba kugira ngo nje mu bintu vy'amafoto nka biriya mwabonye deja ndanashika no muri studio gufata ifoto na Kane ibaze ko si umuntu nateruye atabwenge afise si umuntu nateruye namuhaye ibiyayuramutwe atazi yari ahubwo ni umuntu ahubwo question kuri mwebwe ndabaye ico kibazo namwe bafana muciyumvire yego ndabaye ico kibazo uragerageje kudutanga akantu k'ubwenge nkuko yabivuze nibaza ko vyose yabivuze kurya bibabwiye ni kurya nyene aranyubaha nkamwubaha arankunda nkamukunda ni umugenzi wanje ni inshuti magara ofete turakundana umukunzi pe ariko hari akantu kantangaza uri umukobwa nkaba umukobwa hari ibintu abantu bamaze kwishiramo nk'aho umengo umukobwa yubahutse umuhungu akamubwira ko amukunda umengo ni kosa kuri wewe ubifata gute? Hari abantu bafise ukungene bajajinga ibintu hari umuntu ushobora kuvuga iki nawe akibaza nivyo ndabikubwira ushobora kuvuga iki ujya kumva kiriya bivanye na sansi yagifashemwo kurya bibabwiye nibaza ko mwabitahuye yaravuze neza mu kiganiro kwa Diko turubahana ni umutipe ari humble nanje nkaba ndi umwana w'umukobwa nitahuye si nkora ikintu kubw'amaziko ako kantu yarakambwiye twarakoranye ikiganiro ndiko ndamubaza ibiberekeye arambwira ati Nana ni umwana mwiza cane umwana yugurutse umwana aciye ubwenge mu vyiyumviro ubaye ufise umutwe mutoyi wowe utahana ibiguma vyawishe kubw'ubwenge bwiwe kandi arongera avuga ati Nana aho uri ndagukunda cane uvyumve nanje ari ndamukunda cane ndagukunda cane kandi uyu musi amazinda ashire basha kuri babandi ego amazinda ashire abantu benshi bari bifuza ko Kane yoza akababwiza ukuri ko bamfata nk'ukumenga ndi gusara nyene nkuko babivuze ariko je parce que mwamaze kumva ahantu biriko biraja naho biriko naho bigeze bijya babwiye ni kujya nyene ntaco nohindurako mbeweho nk'ubu nukeka ko mwabo batera induru usanga harimwo n'abamwifuza kurusha uko wewe umwifuza barimwe nakubwiye babakobwa mbabara abakobwa muri Saudiya ndabakunda ariko Saudiya ubusi turakanya na Saudiya tuko tuvuga cyane cyane n'abakobwa bo mu ntara zose bari ngahe Bujumbura ni umwana w'umutipe afise igikundiro kandi nta muntu agira umuntu akunda yisangije ashizoba ukunzi ishano narabivuze no kwa Diko nukunda umuntu ukaba ari umukunzi wenyene atawundi muntu amukunzi ubukunzi ishano uburoza abantu benshi ntibabukunda baranabuhunga ariko urukundo yababwiye mwagumvise nugo nyene mwamfatiye hafi ntarabasigurira ngo ndabashimikire neza eske ndamukunda bimeze gute uyu musi yavyivugiye yavyivugiye nanje ndabivuze nibijya nyene
Amplis Dose kandi n'umuntu muzima yavuze ati nkunda uwunkunda kandi sinzobuza uwunkunda kunkunda mubandanye muza muri benshi mu nkunde nta ribi we nawe ugaca uvuga ati indya y'umwe n'ishano n'ishano none mu gihe umuntu mukundana na ugaca wumva akundana n'aka na n'aka ariko nakubwiye ibyo onye mu rukundo rwacu rwatwo n'akani biremerewe ibyo mwumvikana mu rukundo rwatwo n'akani biremerewe ko buri muntu wese amukunda nababwiye n'umugenzi wanje inshuti magara aranyubaha nkamwubaha n'umukunzi mu bisanzwe turakundana par exemple kandi yavuze ati Keza ndamufata uko ndibaza sinza kubisubiramwo ushobora kuba warabibonye wewe ku ruhande rw'iwawe apart ya Kane hariho nk'undi mutipe uvuga ati ndamurutisha Kane canke aza yegera Kane gatoya ege kandi si umugabo wanje shusho kandi si umugabo wanje ndamukunda ariko si umugabo wanje haba nk'uko wumva mvuga ko yavuze ati turakundana arankunda nkamukunda hari n'abandi bankunda kandi nandi ndabakunda ego muri ariko ndamuha agaciro kanini Natasha ndamuha agaciro kanini kubera ko n'umuntu muri bya bihe byose azoba ari kumwe nanje nawe nyene n'umuntu ntazigera ngira ikibazo kana ko ndambwira ati mfise ikibazo ushaka umfashe mu vyumviro canke mu kintu kanaka ngo antererane canke abinyuma oya ivyo nawe yabishubahiro cyo ndakimuha pe ntabwo ngo ndamushize hirya ngo arabanda oya n'icubahiro ciwe kandi icubahiro cawe pe kigumane ndagufise naho uzoba uri wenyine ndagufise vuga ati turafitaniye abandi nabo barazanye mu gishingo cabo nyene barahari bo mu gishingo cabo ariko ntibaza mu gishingo ca Kane nabo bari mu gishingo cabo mbega wewe nk'ubu bivanye n'ivyo abantu bavuga ntuza wumva mengo biraguciye intege ukavuga ati ibi bintu ufise ibikorwa vyinshi ngira wowe uriko urakora ukavuga ati reka ninyegeza aya makamera sinsubira imbere ya kamera ryari narabonye ko wavuye kwa Diko umengo urababaye kuvy'ibiganiro mwariko muragiranira yego nari mbabaye bivanye no kungene Diko yabaye nk'umuntu ari kumuhatiriza cyane ku kintu ntariko ndumva neza Diko siwe akaba kuba guhagarara mu kintu avuga ati iki kintu nico mu kintu ntari se ko atari ico mu kintu ndi siri ko atari ico kandi mu kintu nariko ndemeza akakinyemeza cyo cyatumye ndanahaguruka nkagenda ikiganiro nakimaze yego donc muri make wewe ntaco nta ntege biguca kumva abantu bariko bakujajinga ngo ibiki oya nta ntege binca kubera ko mu isi uyirimwo ukaba uri kurayikoreramwo ibintu vy'iwawe azobamwo abantu bavuga ati courage Imana ikuja imbere n'abavuga ati ese kajya kofa bibaho hariho ndamwitwa umumama canke umukobwa sinzi nimba ari umumama canke ari umukobwa uwitwa Joseline Tumukunde Jojo naramubonye kwa Vivi ego niwe yavuze ati mengo yakoresheje berese nimba atari demayi sindavyibuka ti demayi wacu kuri Kane hagarara hagarika Kane turazi uko ameze Kane basi sinzi sindavyibuka ko yavuze ngo ntakunda ariko yavuze ati Kane afise uko wateye mu gihe wumvise yuko abantu bari proche ya Kane bariko basa nk'abakwigizayo wewe ntaco bikubwira urya nawe nyene afise uko bifata kandi nawe nyene sinokubwira ngo hariho sinamuvuga ko kanini kubera ko nawe nyene byose ndabizi sinamujajinze ambabarire ndiko ndabivuga nkuko nabonye muri commentaire sinzi umuvivi yavuze ngo nawe nyene ivyo vyaranse Vivi Gift yavuze ati nawe nyene ivyo vyaranse ngo ni ngoma sinamujajinze ariko mugabo yabivuze ko avyumva sinamuvuga ko menshi gusa ikintu cyonyene kimwe no mubwira yarihuse kuvuga nibaza ko kandi icyo yashikirije yacumvise ko yakivuze ni kujya nyene kuko ambwiye ngo demayi wanje ko bakivuze ni kujya nyene nagishigikiye kujya nyene niko cari kiri niko canategerezwa no kugenda eko ahubwo nasanze kandi n'abamuvugira batamuzi ntibamuzi kandi uri umuntu mwiza cyane uvugisha ukuri nasanze bamubwira kandi mutamuzi abantu bamuvugira nasanze batamuzi kandi nashigikira mu mafuti ni umuntu ari tout droit n'umuhungu avugisha ukuri ari serious mu bintu byose
ati rero bashira amaguru hasi. bashira amaguru mw'ibase kubera ko bijya ko bariyumvira sivyo. Nana mureke kumutukana n'umwana mwiza nta mutima muba afise kandi Nana yiyitira ibintu bitari ivyo avuga ibintu bibaha ahubwo Nana arabakunda nuko mutabizi Arakunda abafana biwe. Nana arakunda abafana biwe cane abahoza ku mutima. So Nana urakoze kuza gutanga umuco nawe kubikuvugwako nongera ndagutera intege. Edaye wambwiye ko uri umukobwa adacika intege kubw'ubugambogambo. Ego no mu buzima busanzwe sincika intege. Igikorwa ndagitanguye ndakirangiza pe. Uko biba bitegerezwa kugenda kose ndabirangiza. Courage. Merci beaucoup. Bon, ibindi bikorwa biri ku ruhande bikuvugwako ni nk'ibihe wosigira abafana bawe n'abakunzi ba Royal TV? Nuko nagoma ndabibabwira mu bakunzi ba Royal TV ndagoma ndababwira ko hari ibikorwa biko biramvugwa ko nk'umusenaniste wo mu Burundi ko hari igikorwa mperuka gukora n'abashuti banje meme na Mr Kan sheri wanje umukunzi wanje no umukunzi wanje umukunzi wanje hari ifilme yitwa Imburanyitura guys umuriro yayivuze Imburanyitura vuba na vuba turayiba ngo ni y'umwotsi n'umuriro fire filme nziza cyane ngira ngo mu mafilme yose muzokwikugura filme nziza cyane muzoyibona Nana ndakubaza akantu uri mushasha muri filme canke wari usanzwe ukina? Nta burambe burebure ndabifisemo ariko sindi mushasha wa cane. Hari filme nigeze gukinamwo iyo bayisa nk'igize kangahe urumva si ibikorwa bike cane. Hambavu yaho reka tugushimire kuba witavye ubutumire bwacu ukaza kuduha umuco. Nandi ndabashimiye. Wakoze kubana natwe n'abakunzi ba Royal TV n'abafana ba Nana. Ego abakunzi ba Royal TV ndabakunda cyane mwakoze ko mu mwanya nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro nuko tukirangije neza. Ndabakunda cyane mubandanye mu supportinga mubandanya muja no kuri page yanje ya Facebook mubane nanje muze murabona vyinshi Nana Nice na IG yanje Instagram mubandanye mujayo yo iriko Nana Taina bivanye nuko muzogenda murabibona muzombaza nzobasigurira mubane nanje pe ndabakunda mu supportinge nzobamugize neza. So nagomba ndabibutse ngo muze kugira comment, share, like, subscribe ariko nibaza ko ari byo mwahereyeko. Ni Ina kuri micro za Royal TV. Bye bye. Ciao ciao. Mutangwa muri Royal TV ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Royal